muri ano makuru atekanye ikirere cyo kuri wa gatatu igenekerezo rya 11 Kigarama umwaka wa 2024. Ejo mu gitondo mu ntara za Makamba na Rutana hitezweyo imvura hacemwo n'ibihe by'izuba. Mu zindi ntara zose zisigaye z'igihugu hakaba hitezweyo ikirere kiri mu izuba n'ibicu bike bike. Ahazoba hakanye gusumba handi ni mu ntara za Rutana na Mwaro ayipimo bizobe kuri degre Celsius 12. Ku muhingamo naho haritezwe ikirere kiri mu izuba n'ibicu bike bike mu ntara za Kayanza, Karusi, Muyinga, Ngozi na Kirundo na mu zindi ntara zose zisigaye z'igihugu hakaba hitezweyo imvura. Ahazoba hashushe gusumba handi ni mu ntara ya Cibitoke. Apimo vy'ubushuhe bizobe kuri degre Celsius 28. Ejo mu gitondo hitezwe yuko izuba rizoseruka igihe cy'isaha 12 zirenga umunota umwe rirenge igihe cy'isaha 12 n'iminota 4 z'umugoroba. Aha rero ni hagarukiye n'amakuru atekanye ikirere mwateguye n'ikigo cya Ijebu kijejwe ivy'ibirere. Mwakoze cyane kuyakurikirana Alice Ningabira. Nje ndiko ndabashikiriza naho utaha.